Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, reka tubahe ikaze muri aya makuru mu kirundi twabateguriye, ayo nayo tuyahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ibanki nkuru y'igihugu isaba abakora umwuga wo kuvunja amafaranga mva makungu umutahe w'imiliyoni 500 mu mafaranga y'amarundi hamwe n'ingwati y'imiliyoni 50 kugira bakore. Abo bakora uwo mwuga basaba kugabanirizwa iyo ngwati hamwe n'uwo mutahe. Kuri uyu wa gatanu Radio Isanganiro yakwije imyaka 20 isamirana. Umuyobozi wayo Silver Ntakarutimana avuga ko imaze kurangura byinshi muri icyo kiringo, nayo umwe mu bayitanguje avuga ko iyo radio yatanguye mu bihe bitari byoroshye byarangwa n'indiane zifatiye ku moko. Mu kanya tujya mu idonido ryano makuru. Tubaikaze mu idonido ryano makuru. Radio Isanganiro yakwije imyaka 20 iriko irakora. Umuyobozi wayo Silver Ntakarutimana arashima ibikorwa imaze kurangura muri ico kiringo. Hatanga karorero kingene abamenyesha makuru biyo nsamirizi bagerageza kubahiriza akarangamutima k'umwuga, ariko haributsa ko hari bihe bigoye iyo nsamirizi yaciyemwo aho imaze kugagwa incuro zibiri. Isanganiro twavuga yuko iri mu bimenyesha makuru bikuze bifise ico vyo kwirata, kubera ko ivyo yaranguye kuva igihe yashingwa mu mwaka wa 2002 ari bishimwa n'abantu batari bake. Ivyo turabironka mu bantu bashinga intahe bavuga yuko ari radio ikora akazi kayo neza, ishimisha abayikurikirana ndetse igerageza no gukurikiza ibijanye n'amategeko y'umwuga. Yagerageje guhuza abarundi mu bihe byari bigoye, hanyuma kandi ko radio isanga ikurikiza amategeko kandi iby'umwuga umva ko abayikoramwe basanzwe bayimenyereye. Ivyo rero twebwe biraduha ingoga kandi turumva yuko ari byiza cyane. Rero uno munsi ako kanyamuneza tugasangira n'abakozi bose, kuko abakozi batariko barakora ngo bakore neza, ivyo byo gushima ntivyoshoboka. Nibyo usanga hari ingorane zitari nke usanga twagiye turacamwo, kuko umuntu aravye muri kahise k'iyi radio habaye ibihe bitari byoroshe, usanga yarakoze mugabo nk'ubutegetsi ntibushima ingene iri kirakora. Ndibuka igihe c'2003 yarigeze guhagarikwa bivuye ku kazi yari kirakora, kubera ko yishinze guhuza abarundi bose, yahaye ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane bariko baragwana ico gihe. Ubutegetsi ntibwashimye yuko ivyo bikorwa gutyo, irugagwa. Hanyuma hari ikindi gihe nyene kitoroshe ca vuba mu mwaka wa 2015 aho yasubira ugagwa bivuye ku ngorane zari zifatiye ku bihe vya politike igihugu cari kigezwemwo. Muga mu nyuma yarasubiye rugurwa nkuko yuguruwe n'inyuma y'2003. Ivyo rero vy'ingorane bituma dukura, bigatuma dufata akanya ko kuyumvira ibijanye n'umwuga tuba turiko turakora. Si ngombwa ngo umwuga ngukoregwe mu bihe vyoroshe gusa, n'ibihe bigoye turawukora. Abakozi rero b'Isanganiro nabo gushimirwa, kuko ibihe byose bagiye mu ngorane baramenye ingene bavyifatamwo. Nestor Nkurunziza, umwe mu batanguje Radio Isanganiro, avuga ko bayitanguje mu bihe bitari byoroshye aho igihugu cyari kikiri mu ndiane zifatiye ku moko. Radio Isanganiro kuvuga kwayo burya ntivyavuye ku kintu kininiya, umugabo cari kinya kandi ikibazo cari kihari nuko studio Ijambo yari yaje haciye ibi cyo novuga
injyane zikomeye cyane gose mu Rwanda bavyibuka 1994 hari habaye cyo bita ihonyabwoko hanyuma no mu Burundi mu 1993 hari habaye ibintu by'ubwicanye burengeje hanyuma rero ntuze studio ijambo iza inyuma ya hari habanje kuzabonesha nayo bagira bati yari ico bita radio ifasha abantu bari mu ngorane nuko nk'abantu bari hari ibintu by'aba déplacer bashaka gukora kubaza umwe n'ivyo isangano no yoro ntuze studio ijambo iza irondera yuko abarundi bo menya icarico injyane n'ingene bazikinga hanyuma barakora ibiganiro mugabo muri ivyo biganiro si byose byaca ku radio y'igihugu kuba nta radio ntiyari menshi cyane hari radio y'igihugu hari nabonesha yitwa ico gihe umwizero maze rero bagasanga habama kenshi radio nishaka yuko ajamo mu kiganiro no bagira bati no nta kuntu twokora iradio yiwacu cyo nari nabaye chef de programme kunze nakona ari ndongo ibiganiro kuri radio cyo bita murongo wa kabiri chaîne 2 hanyuma ranja muza muri studio ijambo nyagi turavugana tuti ni kuki tutokora iradio yiwacu iradio tugira tuti iraza kwemera ibiganiro byose dukora kuko nta kibi kiba kiriyemwo mugabo twebwe turemera yuko bose bashobora kuja mu biganiro nkuko bariko baravugana yarusha ico gihe muravyibuka Arusha bari bamaze gusinyanira ico bita amasezerano yarusha mugabo hari akiriho ingorane nyinshi zidasanzwe bari bakigwana nk'akarero y'aba FNL y'aba CNDD-FDD bose bari bakigwana hanyuma rero twagira tuti tugira association yitwa ijambo ni kwishira hamwe yitwa ijambo hanyuma rero turasaba ko batugira radio baratwemerera cyo dutangura rero dufise uburyo kuko twabahabwa na studio ijambo ijana kwijana hanyuma mugabo tumvikana yuko umwaka wa kabiri baze duha ibice 75 by'amafaranga dukeneye hanyuma 50 hanyuma 25 kwijana hanyuma ubusa kandi niko vyagenze hanyuma rero bamwe baremera kuva muri studio ijambo bagenda mu radio ntibari benshi bari bane. Ano makuru cyabandanirize mu gisata c'ubutunzi umutahe w'imiliyoni amajana 5 mu mafaranga y'amarundi hamwe n'ingwati y'imiliyoni 50 niyo ni bimwe mu bisabwa ni banki nkuru y'igihugu abakora umwuga wo kuvunja amafaranga mva makungu kugira batangure gukora mu nama yabahuje kuri uyu wa gatanu abo bakora uwo mwuga basaba ko boganirizwa uwo mutahe niyo ngwati ibanki nkuru y'igihugu nayo ibasaba nyabuna kujya mu mashyirahamwe kugira ngo bashobore kuronka uyo mutahe inkuru tubaza Moyize Misago. Zimwe mu mpenyanyuro ziri mu itegeko rigenga umwuga wo kuvunja amahera mva makungu nuko umutahe wavuye ku miliyoni 100 uja ku miliyoni amajana 5 hamwe n'ingwati y'imiliyoni 50 ku barundi nkuko bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ibikorwa mu banki nkuru y'igihugu Ferdinand Nsabimana abafise amazu avunjirwamo amahera mva makungu bafise uburenganzira bwo kugurura amashami mu yindi mihingo y'igihugu abafise ayo mazu yo kuvunja amafaranga mva makungu bafise uburenganzira bwo kugurura amashami mu ntara zitandukanye ahantu hatandukanye ivyo navyo bikaba ubwa mbere bitari bihari ni kugira ngo bifashe uzoba yihaye gukora uwo mwuga ashobore kuwukorera ahariho hose kandi bizwi ni banki nkuru y'igihugu abakora ubwo rudandazwa babona ko uwo mutahe basabwa ari munini bagasaba nyabuna ko ugabanya mubaza muri abantu bari ngaha abantu bafise umutahe w'imiliyoni 500 ni mparuka ahantu bavuga ngo hari abantu 10 kwigera ngo bahagurutsa bakahaguruka rero je kintu nashaka kubasaba mugende muvugane nabo mujejwe kuvugana n'ababakuri mugabanye kapitali sociale urumva bwa mbere yari 100 miliyoni umwagije na 5 c'est vraiment énorme rero mushoboye gushikamo kuri nko majana 2 canke au maximum amajana 3 je nibaza yuko abantu boheza bagakora batekanye kwa mwibangi nkuru y'igihugu Ferdinand Nsabimana ahimiriza abavunjayi gukorera hamwe umutahe wahora ku miliyoni 100 ugiye ku miliyoni 500 no uvuga ko batanu bashobora kuja hamwe
bakayakwiza kugira bashobore gutangura gukora. Rero twabahimirije yuko boza baraja hamwe kugira ngo baduzanye, kuko ni nayo ntumbero y'umukuru w'igihugu yuko ubu kugira ngo ibikorwa bibe bimeze neza abantu boja hamwe kugira ngo bungurane bashobore gukora ikintu kiboneka cyane. Gukorera muri ico gisata ategerezwa kuba afise umutahe ungana n'ibihumbi amajana 4 by'amadolari y'abanyamerika hamwe n'ingwati y'ibihumbi 40 by'amadolari nyene. Usabye gukora akwije ibisabwa, ibanki nkuru y'igihugu imuha inyishu mu kiringo c'iminsi 30. Mu kurangiza hano makuru, inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu yasavye ko amafaranga hagenewe kugaburira abanyeshuri bari mu ndaro yoduzwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024. Ashikiriza ivyavuye muri iyo nama, Prosper Ntahogwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta, amenyesha kandi ko amafaranga leta ikoresha uko amezi 3 atashe izoza irafatigwa kuyaba yinjiye mu kigega cya leta abanje kwemezwa n'inama shikiranganje. Urugero rw'amahera akoreshwa rubwirizwa gukurikiza amategeko ahari nayo akabari nk'ayarekeye ingena amahera ya leta akoreshwa, bene ibwirizwa rishinga amahera leta ikoresha mu mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023 ritegeka kwerekana urugero rw'amahera akoreshwa mu bisata vya leta ku mezi 3 inama y'abashikiranganje ikabwirizwa kuvyemeza. Ayo mahera rero asohoka hafatiwe kuyaba yinjiye mu kigega ca leta. Urwo rugero rw'amahera gwerekeye amahera yose akoreshwa kiretse yajanye n'imishahara be no kuriha amadeni. Inama shikiranganje maze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yayemeje. Mu byo yashikirije hakaba harimwo ibi bikurikira: kuraba ko mu mwaka w'amahera akoreshwa na leta w'ibihumbi 2023 ushira umwaka wa 2024 ayagenewe kugaburira abanyeshuri bari mu ndaro yoduzwa, gukurikirana neza ingene amahera atangwa n'abafashanya n'u Burundi mu irangurwa ry'imigambi akoreshwa. Ubushikiranganje bwose bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahera yinjira mu kigega ca leta agume yongerekana. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari tubateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.